vyatanguye umusozi watanguye uragenyera. Ico gihe ugenyera rero zari isaha 3 z'ijoro. Hama rero hatangura hakoroka ibigazi. Bya bigazi bikorotse tuguma rero turavyitegereza. Hama rero niho hakata hakoroka hariya ruguru. Hama rero inzu iyi nkuru yari itumberanye n'iriya ndaro. Hama rero niho rero yamanuka. Hama rero ica rero haza izi nzu rero zari 6 n'indaro ni wese biranyika. Bimaze kunyika rero niho rero hanyikana n'ibintu nari ntunze mu nzu. Ubwato, impuzu, inkono, ekamasiga birazura. Hama rero n'imimbati n'intuze n'imicungwe n'ibijumbu. Hama rero ico gihe rero vyariko birasidagurika rero niho twagira ati none ibi bintu ni biki. Hama rero urabona kuko ababanyi bamwe basikiwe niho rero twarara turahunga mw'ijoro. Hama rero bimaze kubuko rero urabona nk'ubu uye naho abantu batwakira urabona twaraca indaro. Raba ubu uye twicaye ukunabi, urabona inzara, ubuhungiro, urabona ko buturembeze. Urabona abantu rero ubu uye ivyagihagiriye ni vyinshi cane. Nanze urabona narifise abana 8. Hama rero nsanterwa n'ivyago n'umugenzi atari hari yugaraniwe hanze ku vya corona. Hama rero urabona ubu uye rero ko dusonze hari mukwiye kugira ngo mubirabe namwe cyo mwodufasisa kubera nkizi nzu zapfuye ni nyinshi cyane. Nkizi ntuze nyene ivyamwa vyapfuye n'imirima urabona ni vyinshi cyane. Namwe banyakubahwa murabona yuko ubu ivyahahoneye ni vyinshi. Muraba namwe ico mwodufasa kubera ubu uyu urabona umuvyeyi naho yoba kwakiriye akakugaburira 2 gatatu ntaho yobironka.